Imana mukuzi yuri ntibayima viza ntayisaba. Oya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yo gutabara ugahaga ugatura imibaba abo mu bana bariko bateka amaswime. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ico nayibonye ko igomba ko umuntu wese akora ici mushaka ko ibisigaye akihanganira iminsi kugira ngo isaha yiwe izogere. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dawidi niwe yaririmbye aravuga ngo naranezerewe cyane gose ngaho bambwira ngo tuje mu ngoro kwa data. Amen. Amen. Ndashimya Imana ubwa mbere kuko Imana nziza niyizigama abantu niyituma abantu bahura n'abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shima Imana ko kuva tubivuganye haciye iminsi itari mike kwemera byari byo ariko gushobora kwishikana uyu munsi ntavyo nari gushobora. Rero nshimiye Imana ko yahanshikanye. Imana ishimwe cyane. Yaratuzigamye, tuzigamira igihugu, tuzigamira imiryango, iratuzigama ubwacu. Amashengero menshi narabonye yaraguruwe n'imvura, ijyanyo riracahagaze. Burya yakoze ibintu bikomeye cyane. Nabonye abantu benshi baragwaye amaso y'imbwa, mwebwe mbona ari sawa, mwese arera ni muzuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari abandi bageze utundi tugorane. Rero ni byiza ko twamana umutima wo gushima Imana. Ntacyo turi itatugize, ntacyo nico tworonka itaduhaye. Amen. Rero kubw'ivyo nagomba imbere yuko ndabaha intasho nari mbaye ndabakengurukira. Imana ishimwe cyane. Mwarakoze kutwiyumvira ko kandi n'ikindi gihe murasubira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Murasubira. Imana yangiriye neza mu bintu byose bibaho munsi y'irizuba. Hari byinshi biba biryohera abantu kandi bigaragara ko ari byiza. Ariko mu kintu nabonye umutima wanje uha agaciro kanini niyo numvise guhaguruka kuvuga ubutumwa bwiza. Cyo kintu kirampimbara nkumva ndanezerewe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kuko naratahuye ko abazoshikana benshi kugororoka niwe bazokayangana imbere y'Imana. Aha mwisi ntitukihatevye ni minsi mikeya gusa tukajya ubunane bukeya tugataha. Ariko uzoza uriyumvira wewe uzorengukana bangahe imbere y'Imana. Amen. Rero nari nemeye yuko tuzarana na madamu wanje ariko yagwaye. Ariko nubwo yagwaye yantumye ngo ndabaramutse. Imana ishimwe cyane. Ndababwire yuko ubutumire bwiwe bukuza no munsi abosegaranye nk'ideni, ubwo urumva ko ntiyaretse kuza yasivye gusa. Imana ishimwe cyane. Amen. Shima Imana rero ko twagendanye n'abana, abo bana batatu bari aho ni gwanje. Ariko sabo bonyene mfise. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bameze neza batatu na Dimanche kandi nibo bamperekeje hariya mu Kamenge kweri. Imana ishimwe cyane. Abandi bari mu bindi bikorwa ariko nabo bambwiye ngo ndabaramutse. Shima Imana kandi kubwa equipe tugendana abamubona bariko barafata amasanamu n'abakozi b'Imana bamfasha gushikana ubutumwa kure. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hariho umusozi witwa ngurukana bumenyi abantu benshi bawuhebeye Sekibi ariko naye naravuze ntuko bigenda kose tuzohaniganira ahacisha ibibi naye ndahacishe vyiza ariko n'abari kure batwumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nishimwe rero. Mwari mwadutumiye kandi mugikorane mwahoramwo
nari nabibwiye umuvyeyi w'ishengero hano ko atariho ndi. Imana ishimwe cyane. Nari mfise ikindi gikorane nanje Gitega cy'iminsi 3 kandi cyagenze neza cyane. Twari twumvikanye gusengeranirana kandi byarabaye. Nawe ndi yarambariye yuko hano byagenze neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Cyari gikorane cyo kubiba, narabyumvise intumbero yacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwari mufise umenga utuntu muri ko muragomba kugura sivyo? Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Nari navyemeye kukizamwo kandi ndavyemera numvise icyo kigamije. Imana ishimwe cyane. Nico gituma mu Kirundi bavuze ngo impundu ntibungwa. Ntawe narugikanye niyiziye nanjye muraja kunshiriraho mwashiriye abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nanjye ndashira mu rubuto rwanje. Amen. Haleluya. Ndagomba rero tuzingurura no majambo. Ndabakengurukiye gose uko mumpaye ijambo hagisigaye umwanya ukwiye. Hari igihe mpora mvuga ubutumwa handi nkasanga ibyuya byabize nkasumvye uri muri siporo. Mugabo biba biriko biraniganiramwo nyene kugira ngo wa mwanya muto y'abampa ndaharihe kwiruka. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko ngaha ndabona ko turaja kuganira nitonze kandi mu mwanya utari muremure nzoba mpejeje. Abaja ku manza sindabatevya ariko ndagomba tuganira no majambo tubona mu gitabo cy'itanguriro nyene dutangurireyo. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Umutama umwe yagiye kuvuga ubutumwa ahantu hanyuma iryo shengero ryarimwe abantu benshi bugwaruka. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga ati dusome mu itanguriro. Umusore umwe aravuga ngo ye baba we mwumvi yahereye ngo no ngo arashika mu byahishuye Yohana ryari ngo turataha ryari. Mwashimwe cyane. Amen. Amen. Reka natwe duhere mu itanguriro nyene. Imana ishimwe. Amen. Igice cya 26 umurongo wa 12 turashikana ku wa 14. Ngomba kuvuga ku ijambo ryo gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ijambo ryo gukora. 12 haravuze ngo maze Isaka abiba muri ico gihugu Uhoraho amuha umugisha muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Uwo mugabo aba umutunzi agenda arushiriza gutunga gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje. Kandi yari afise ibitungwa vy'imikuku n'amasho n'abantu bahinda. Atera Abafilisitiya ishari. Amen. Wumva za kantu turangirije atera Abafilisitiya iki? None yari abagize iki? Imana ishimwe cyane. Reka dusomere mu kindi gitabaha imbere, gitabo ca mbere c'abami. Abami igice ca 3 naho rero turasoma ku murongo wa 12 dushikane ku wa 14. Havuze ngo nuko ndakugiriye nk'uko usavye, ehe ndaguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura, ku buryo atanumwe muhwanye mu bagutanguriye canke mu bazoherukira. Kandi ndaguhaye n'ico utansavye, ndaguhaye ubutunzi n'icubahiro, bitume ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Imana ishimwe.
reka tugende hariya rero mu gitabo kindi mu Bikorinto, cete Pawulo yandikiye Abikorinto ca kabiri dusome mu gice ca kabiri nyene, ndagomba tuhasome rimwe na rimwe kugira ngo duce tugira ko Imana ishimwe cyane. Igice ca kabiri ku murongo w'17 havuga ngo, kuko tutari nka bamwe benshi bacururisha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubwenge bavuga ibiva ku Mana, niko tuvuga muri Kristo imbere y'Imana. Icambere cy'Abatesalonika tuzoba duhejeje, turangirize muri Tirikiya. Imana ishimwe cyane, amen. Icambere cy'Abatesalonika bakurikirana n'Abakolosayi, cyo ca kabiri umurongo w'9, muribuka uburuhe bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana dukora umurango nijoro, kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe turemera, tuvuge ngo amen. Haleluya, Bwana zifiwe. N'aya majambo si menshi, ariko mpwemu w'Imana yadusobanurire tumenye tugendane ubwenge. Ijambo ry'Imana ni vyiza kuryumva, ukaryumviriza reka na kuryohera, mugarira gusaba kuryumva n'ubwenge. Imana ishimwe cyane, kuko abantu bataryumvanye ubwenge barifashe uko ritameze, bakuramwo amaprincipe y'Imana n'amasezerano y'abaguma ari bihumbwa, ntibashika kuco Imana yababwiye kubera ubwenge babukuyemo. Imana ishimwe cyane, haleluya, Bwana zifiwe. Rero mu byo tugendana byose, Imana hari ibintu bibiri duha tutavana navyo. Iguha ubwenge nabwo bukakumvisha yuko ijambo ry'Imana utaryumva gusa, ahubwo urishira no mu bikorwa ugakora. Amen, haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro. Iryo jambo ritubwira ngo Isaka yari mwene Aburahamu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umwana avuka kuri se kandi savuze amasezerano akomeye. Imana ishimwe cyane, amen. Mugabo Bibiliya ntiyatubwiye ngo Isaka ngo Imana imugira umutunzi uko konyene. Imana ishimwe cyane, ariko ijambo ryo ryavuze ngo Isaka abiba mu gihugu. Kubiba ni ukuvuga ntiyabivye ahantu hatarimye. Imana ishimwe cyane, yari yarimye aragire byose, hanyuma arabiba, hanyuma ngo Imana iha umugisha ivyo yabivye, ico gikorwa yakoze, ngo ku buryo mu mwaka umwe yabivyemo yimbuye ibingana ivyo yabivye ugwije inshuro 100. Imana ishimwe cyane, haleluya, Bwana ziviwe. Nono ngo agenda yongera akora abiba, kandi yongera akora abiba, ngo kugezaho ngo uwo mugabo yitwa Isaka ngo aba umutunzi, agenda arushiza gushitsaho yabereye ngo umutunzi bihebuje. Burya n'abatunzi ntibangana di. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hari umugabo ari aho mu Rwanda bamubajije ati urumukire, aho kwishura ati ndiwe canke ntibirafata neza, aca yishura umunyamakuru ngo none ndi wawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero abatunzi bose ntibangana, burya nabo niyo bahagararanye baraze ko basumbana. Imana ishimwe cyane. Isaka yatubwiye ngo Imana imuha ubutunzi, mugabo yongera ko ngo agenda imuhezagira, imugira umutunzi, kandi ngo kugezaho umutunzi bigize gute, bihebuje. Imana ishimwe cyane, haleluya, Bwana zifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo yari afise ibitayega ngo vy'imikuku n'amasho, ngo n'abantu bagira gute, bahinda. Yageze atunga imikuku, no kuvuga impongore z'intama n'impene, bijya bitungwa bito bito. Imana ishimwe cyane. Amasho n'ayinka,
Imana ishimwe cyane. Ngo atunga n'abantu ngo batagira gute bahinda. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga hariho abantu benshi cyane bahavuye nabo batungwa n'igikorwa Isaka yakoze. Imana imugira umutunzi, noneho arabaho aronka ibimurengeye, ahubwo n'abandi babaho kubwiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, warasifiwe. Ngo kugezaho abafilisitiya ngo bamugirira ishari. Imana ishimwe cyane. Kandi abafilisitiya nabwiye gusoma Bibiliya nabo ngo harimo abandi batunzi. Mugabo yaratunze, abatungiramwo, arabatungana. Haleluya. Ngo kugezaho bonyene bumva bamugiriye iki ishari. None iryo shari ntiryagereraho gusa, ngo ahubwo baje inama ngo yo gusivya amariba yiwe. Abantu ni babi, bantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari abantu bagukeza ko wateye imbere, abantu bakubwira ko bakwifurije ibyiza, mugabo mu mitima y'abavuga bati iki gikenya ko aduteranye imbere. Mu mitima yabo. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bakifuza ko wokena kandi udatunze ibyavuye mu matongo yabo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Icyatuma atunga cyane Isaka kugeza aho Imana imugiye rurangiranwa mu batunzi, yari afise ibintu abasumvya. We ntikwari gukora gusa, ahubwo yari afise no kwizera Imana. Yagendana n'Imana, agasenga Imana, ibyo akora byose akabishyira mu maboko y'Imana. Imana rero ikama imuhezagira kugeza aho igihe kimwe ngo yigeze kumuhezagirira imirima yateye mu bugaragwa. Imuhezagirira mu bugaragwa atamvurira ikiragwa, abiba ahantu humye nk'aha ku isima, ariko arimbura. Iyo umugisha w'Imana uguherekeje, nta bintu byo kuvuga ngo imvura yaguye, ngo urumva ngo nasanze hanyerera. Oya, Imana ntinyerera, Imana ntinyagirwa. Imana ishimwe cyane. Imana mukuzi yuri ntibayimaviza ntayisaba. Oya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yo gutabara ugahaga ugatura imibaba abo mu bana bariko bateka amaswime. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana icyo nayibonye ko igomba ko umuntu wese akora icyo imushakako, ibisigaye akihanganira iminsi kugira ngo isaha yiwe izogere. Amen. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo ngo bagomba kumusibiriza amariba, barayasivya. Rimwe ryitwa Eseki, irindi Sitina. Mugabo ngo yari avuze ikiganza cyiza cyane, ngo ku buryo nubwo bagenda bamwirukana bamwononera ibintu, aho yashika hose akagira icyo akoze, Imana iragihezagira. Ngo baratabara bavuga bati uyu mugabo rero twasibije ibyiwe kuva kera, tumugwanya iminsi myinshi, ibyiwe twaragize uko bigenda kose ngo tuvyonone, ariko agoma duterana imbere. Uzi yuko umunsi umwe ngo bikuranije bonyene ubwabo, ngo bakagenda bakamusaba umubonano, bakamubwira bati twasanze uturuta, tituzokongera kukononera, ni witerera imbere, twarabonye ko ari Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ico Imana ndayikunda. Haleluya. Reka nakubwira igituma basibije amariba yiwe bikanga. Ni ibintu bitatu gusa. Ibintu bitatu. Icambere, yari umunyamwete, yakora ibikorwa, yari infatigable ku buryo ikimwe gipfuye nubwo basibye riba ryiwe ntiyihebura ngo avuge ngo ndapfuye, ngo ivyanje birarangiye, ngo ntacyo nkivuyemwo, ngo ibintu biranse, abantu barananiye, banteze imitego. Bica kimwe, yabyuka mu gitondo agasanga bacononye, akabyuka abibikindi. Imana ishimwe cyane. Ntiyigera acika intege mu byo ariko arakora. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ikindi cyatuma bidakunda nuko umugisha w'Imana wagendura mwoma ko yagiye hose. Amen. Umugisha w'Imana tiwa utega konsertina ngo uvuge ngo ndawutangira ntumushikira. Oya, uricira inzira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icya gatatu yaravuze ngo abantu bahinda bari batunzwe nawe. Ahantu ndagomba tuhavugana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero hageze igihe b'Abafilisitiya baramureka, ariko Imana nagomba nakubwira, Imana ihezagira wicaye. Jewe mwene abo bavuga mwene ibyo ntituri kumwe.
Imana ishimwe cyane. Imana ntihezagire uwicaye, oya, iha umugisha ibikorwa wakoze. Amen. Ninde mutunzi muri mwebwe n'aba batama dusumba imyaka, ninde yabonye umutunzi aryamira? Hari umutunzi murabona aryamira? Wapi? Kandi bafise ibitanda byiza, bafise n'imatera zimeze neza, mugabo nta mutunzi aryamira. Oya, Imana tubabarire cyane. Haleluya. Imana ikindi ntigumiza umugisha ku muntu atacamariye abandi. Sinzi ko mwari mubizi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana iguha umugisha, ikaguha ubutunzi, yamara igahagarara ahantu ikakwitegereza ingene vyitwaramo. Aha hariho abantu muri mwebwe mugiciye bugufi, mucubaha abantu kubera imifuko yanyu itaruzura. Nokure ko Imana ndamaze kubabona. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu wenyene afise ibihumbi 2 mu mufuko, dufate nka 20. Imana ishimwe cyane. Yova havuze uruha gushika muri ville, agenda yifashe mu mifuko, agenda agaya abantu kuri 20,000. Imana ikamwitegereza ikavuga ati none uyu wo muha ibihumbi 100 ntiyoca sara. Imana ibisingane ituraba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Imana yaguha ibihumbi 100 ugasara ukigira igikoko. Imana ishimwe cyane. Ikavuga ati uwo muha miliyoni hano amadega yoba ntawe yashobora. Ikabira kugumije kwijana, ikavuga ati n'iryo mbona bigohoye, reka we urigumiraho gusa. Igapfungira ifire kwijana. Ariko hariho nabandi. Imana ishimwe cyane. Bwana ziviwe. Amen. Imana imuhezagiye nawe yiyumvira icyo yokora ngo abandi bahezagirwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha, ikaguha ubutunzi, ikakwihweza kugira ngo yongere ikore mu bubiko bwayo ikongere. Icya kabiri, ishira uburinzi ku butunzi bwawe, ikagucungira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi cya gatatu nuko ifata imivumo y'abakwanka ikaguma ivunjamo iyindi migisha. Aho hari murahumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya kane nuko ubwawe ijuru riramanuka rikakurindira umutekano. Amen. Bwana ziviwe. Hari abantu mpora numva basenga ukumva rikahamagara ijuru ryose ngo nijurutse abamarayika ngo bamuzunguruke, ngo bakikuze inzu yiwe, bamwe bahagarare ku marembo, abandi bahagarare ku modoka iri mu rupangu, abandi bagere gutya. Ariko ijuru ryo kurinda uri marayiki, ufise agaciro kahe mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo uri umuntu w'igiciro mu maso y'Imana, iyo uri umuntu ufise ikimazi mu bwami bw'Imana, ntiwirigura yisenga ngo uyibwire ngo ndungikira abacungira umutekano. Irawuguha. Ijuru irawuguha ryonyene. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Uzurabe no muri leta umutekano uhabwa abari bo bose. Oya, none we hari ufise ko atanga bombona muri kumwe. Nta kuntu umukuru w'igihugu yo kugira umushikiranganje ngo ucongera umwandikira kandi gakete ngo vuge ngo mugabo ngo nyene cyubahiro ngo nagomba ngo ucumpa abancungerera umutekano. Muri iyo sinyatire yagushiriye ko kugira umushikiranganje bizingiyemwo byose, apfa kugashiraho gusa abayo umutekano bagusanga aho uri. Nijuru niko rimeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wewe ijuru ryo kurinda ufise iki? Hamwe gitaka ijuru ryo homba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri wewe wuzuyemo ishari, wuzuyemo inzigo, uri umuntu w'ugwanko, uri umuntu uteza umutekano mu kana kajagari gusa, ijuru imanukana abamarayika bacunga ishari riri muri wewe, bacunga inzigo yawe, bacunga ugwanko n'amafuti yawe. Oyaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wowe ubayeho ubangamiye abandi gusa, ijuru rigucunga. Erega ijuru rirabizi, riratuzi. Hari abantu mu by'ukuri umuntu apfuye ataco society ihomba, n'ijuru ataco rihomba,
bamwe n'imiryango no kwitana bivuga nayo nataca ibihombye. none wijoro ryo mucungira iki? Imana iguhaye ubutunzi uburiye wenyene, ubundi uburanijemo abantu, urabomoye ku matongo, urabatoteje, urabahahaje. Imana imanuka ucunge bwa butunzi. Abantu bariko barira bavuga bati ahubwo Mana raba ingene ubigenza kuko agikenyeye twabana amahoro. None nawe ngo nibucunge kandi ubangamiye umutega ntivyo ukunda. Nico gituma inkozi z'ikibi nyinshi nubwo zotunga zirangiza nabi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Isaka nubwo bamugomba bakazibira bagafurira amariba yiwe ntivyashoboka. Kubera ubwa mbere yubaha Imana. Icya kabiri hari imiryango myinshi bavuze ngo imiryango abantu bahinda bari babayeho kubwiwe. Abakora mu bworozi bwiwe ya mikuku na ya masho ku kwezi barahembwa. Imana ishimwe cyane. Abatunganya imirima yiwe kwezi barahembwa, bakarya bagahaga, bakagaburira imiryango yabo. Imana ishimwe cyane. Mwene uwo iyo umukozeko, haleluya, iyo ivyiwe bibangamiwe, iyo miryango yose ivyukira rimwe ikaririra Imana. None we uririrwa nande? Uririrwa na uririrwa na ninde abayeho ku bwawe? Imana ishimwe. Imana idufashe. Hariho abantu nubwo bavuma bidafata, kuko amata yawe ahuye n'imihezagiro y'abamuhezagira, wewe amata yawe acika ubusa. Navata. Amen. Bwana asifiwe. Reka naguha akarorero katari ka Isaka k'umuntu waha umurundi. Si umwe ni benshi muga mvuga umwe. Imana ishimwe cyane. Utovuma ngo bifate nubwo wamubonye mu ikosa, iryo kosa Imana yagihanganira kubwo abandi babayeho kubwiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Mu batunzi dufise ni benshi, nawe urayafise. Imana ishimwe cyane. Ariko hariho abatunzi ubutunzi bwabo buribwa n'imiryango yabo gusa. Umugore n'abana nukugura ibizu iburaya, ukagura ubwato uzorushikiramo bwa wenyene, ibimiliyoni durafise ukinezererwa gusa, wamara gupfa ugapfa iwanyu. Baracari mu kazu ka Kamitego. Imana tubabarire cyane. Nyoko wawe ntagira n'ikigoma, niyo agiye ku rubanza atira umubanyi. Bene so nta muntu abayeho ku bwawe, abana babo ntibiga, uri umuntu w'imbura kimaze bakuburiye hejuru. Ariko wisakaje inzahabu, ugendera mu biduga bikanye gusa, uri gitangaza imiliyoni urafise, mugabo uri bure. Uri bure. Kuko naho abantu batomuvuma, Imana yonyene iricuza. Imana tubabarire cyane. Ariko hariho n'abandi kubw'ibyiza bakora, naho woteka ibuye rigasha, ariko abarundi bavuze. Imana ishimwe cyane. Ntiwomutega imitego ngo imufate, ntiwomuvuma ngo avumike, ntiwomugwanya ngo umushobore. Imana ishimwe cyane. Kuko Imana imubonye imubonamwe ibihumbi n'ibihumbi by'imiryango ibayeho kubwiwe. Amen. Hariho umutunzi dufise agomba kumera nk'uko kwa Isaka uko bavuze. Mpora niyumvira ku bantu benshi. Jewe iyo mfise umwanya, hari igihe nja mu modoka nkazunguruka igisagara kabisa. Ndi umwe mu bantu bazi kino gisagara, na za nzira bita ngo njya ya panya, je ndazizi. Imana ishimwe cyane. Ndazizi. Utuyira tw'iminyuro ndatuzi twishi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nkazunguruka, hari igihe ubona abantu kavuga uti nakarakize pe. Imana ishimwe cyane. Ariko mvuge uyu muntu, Imana ishimwe cyane, ndaje kuvuga nka babiri kandi muzi. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu w'umutunzi, reka ndababaza, umutunzi muzi mu Burundi ninde? Vuga twumve. Umwe. Inde? Ziranotse. Okay, reka tuvuge unyene washaka. None wumva mwo mutari muzi. Wumvise pastor.
bose baramuzi ngo ni ziranotse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ujya muntu namwe ndumviriza ubutunzi bw'ibingene bumeze. Akoresha abakozi 15,000 15,000 kandi ngo ari mu bantu bahemba neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abo bantu 15,000 umwe wese atunze umuryango. Nukuvuga ni imiryango 15,000 ibayeho ku bwaziranotse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo miryango yigisha abana, ikabagaburira, ikabambika, bamwe bakora n'amaproje mu mafaranga bakuyiwe, bakitunga nabo bakazoba batunze kuko benshi baramaze kubaka amazu cyangwa ugasanga baguze imiduga. Imana ishimwe cyane. Ntagarukiye aho gusa, hirya y'iyo miryango 15,000 ibayeho kubwiwe, arafasha n'abakene. Niwe muntu maze kumva ngo afashe abakene gusumba abandi. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu noneho gikomeye, ari mu batunzi baronse amafaranga yabo agira icyo akoze mu bwami bw'Imana. Niwe mutunzi amaze kubakira amashengero abantu batari bake maze kumva. Akubaka ishengero kuva mu mushinge, akarisakara, akarishyiramo intebe n'ibyuma by'umuziki, agaha abantu b'Imana ati nimusenge. Ndakubaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwene uyo ugiye kumugwanya uwo mushobora? Ntibyoshoboka. Kuko ukoze kuri ziranotse, uba ukoze kuri ya miryango ingahe? 15,000. Uba ukoze kuri ba bakene bose aho agaburira. Uba ukoze kuri ya mashengero tutazi igitigiri cyayo kuko ni menshi, amwe yagira icyo afashije. Bapfa kumva hari ikintu kibaye kitari cyo kuri we. Iyi miryango yose nta n'umujyamo, bose barapfukama, umugabo agahitana umugore bati turirire Imana kuko hagira icaba turapfa. Inkono yo ku rusenge kenshi yikorotse ihitana iri kuziko zikameneka zose. Niko bimeze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ya miryango yose ipfukamira rimwe ikarira, babakene aho rahitaniza icyo bafashisha. Iyo nkuru bayumvise bose baborogera Imana. Imana ishimwe cyane. Ya mashengero nukuvuga barahagarara ati izi ntebe muntu wicaye kuri iyi ntebe sengera naka niwe yayiguze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugasanga hariho protection ikomeye kuri mwene uyo muntu. Ikindi kintu numvise akora mu tutari tuzi, Imana ishimwe cyane, buri mwaka yamagenda muri Isirayeli kubwirwa amakuru ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Muri perenage akaja kuganira n'Imana, akaruhuka, agashimira Imana, bagati Imana warakoze, aho wankuye ndahazi, aho ngejeje ndahazi. Uyo wo mushobora? Uwo mushobora wewe? Reka naguhundi wa kabiri. Hariho uwundi muntu sinzi ko muriko muragenda za Kabezi. Imana ishimwe cyane. Muzobona ahantu hari ikigo cyanditse ko ngo Fondation Uwiragiye France. Imana ishimwe cyane. Nabo n'umutwiza atunga n'umutunzi. Yatunze amafaranga mugabo acika amaso y'impumyi. Kiya kigo yacubakiye abana batabona. Kandi mubiwe bose barabona. Sabiwe, sabo umuryango iwe, sabo bazi mugabo yavuze ati ngira icyo nkoze kugira nkorere Imana nanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nawe amafaranga uravye bijye bizingere bingana ingene yubatse. Ukaraba abana agaburira atavyaye, ukaraba abana yambika, aca bubakishirizeho n'ishengero kuko nawe n'umukristo. Imana ishimwe cyane. Noneho agashiramo n'abakozi b'Imana hemba kugira ngo bame bigisha abantu batabona, abigisha ivyizigiro biva ku Mana. Nk'uyu ukoze ku bintu vyiwe, zijya mpumyi zose uko zingana, zijya mpumyi zose ni nk'uko ubitakati mu ntozi. Imana irinda yumva amosozi ava mu jisho ribona, mbwira amosozi avuye mu maso ahumye nayo. Bose baraboroga bagakomera induru rimwe, hakaba yegera imyiyerekano mu ijuru bigacana bati tudatoye umuti w'iki kibazo ibintu biragorana.
protection y'Imana igakiza ikamurinda ikarindana n'ivyiwe kugira abantu biwe babeho neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nawe nafise ibanga numvise ngo n'umukristo niwe muntu wa mbere ngo aciye bugufi. Mugo uravye bijya bifaranga uwo biguha wewe ndazi ho kuwa Mungu togarukaho. Woba wafatiriwe ufise ayandi mabanga imfise ibintu ariko ntasiba nawe nuko umwaka utashe nugufata umugore bakagenda muri Israel bagapfukama bakajana abandi bakozi b'Imana bakamedita ku vy'Imana yakoze kuko baramaze kumenya ino mwisi turatembera turarengana ivyo tunze uzopfa ubisige. Ndiko ndaguhakana kuri abo kubera iki nawe ejo uzotunga nimba utarana yatunga. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwira umugisha w'Imana ufise aho ushamikira. Ngaruke kuri rya jambo abo ugiye kuraba si umugisha wabituye ko nk'igisita ngo uvuge kujya usanga inyoni guciye hejuru kumva gutaye ko amahenehene yayo. Imana ishimwe cyane. Bagize icyo bakora baratama Imana irabahezagira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Twasomye irindi jambo mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'abami cya mbere. Cya gatatu 12-14 twumvise amakuru witwa Salomo. Twimukiye ku bwenge nabwo. Imana ishimwe cyane. Ibikorwa byose ukora bishire mu ubwenge. Amen. Salomo yarazwe igihugu abo mwana mugabe ico gihugu nubwo yarakirazwe abahora bagwanya se niho bari bakiri. Abirwa baratuka se wiwe niho bari nukuvuga abansi base yarazi ko bateza kuba abansi biwe nawe. Imana ishimwe cyane. Mugabo wewe arabona ati jewe nubwo ndi muto. Imana ishimwe cyane. Aba bantu sinshobora kuzobatwarana bimeze gutyo ngo yigira inama aravuga ngo mu gutwara ngo nshobora aba bantu nuko nzoba ndi kumwe n'Imana. Ngo Salomo aje gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana izi imitima y'abami byo yiyumvira ngo agiye gusenga Imana akirika aravyumvira gusa yari yamaze kumenya icyo ashaka. Imana ishimwe cyane. Ngo agaze ku musozi agiye gusenga agipfuka amatara avuga ijambo na rimwe ngo Imana birayinezera ngo iramubwira ati Salomo. Amen. Abanye tumenyere uko Imana ivuga ari uko wahejeje gusenga. Ariko yaratanga ati Salomo nsaba ikintu cyose wifuza ndakiguha. Amen. Salomo ntiyasaba ibindi bintu. Aravuga ati ikintu ndagusaba mu bwenge kugira ngo nshobore gutunganiriza aba bantu wampaye kurongora umpe kumenya ibikenewe kugira bari byo nkora kugira iyerekwa niko ndakora ngomba kujana mwa aba bantu rizo bari yerekwa wumpaye kandi umperekeza kugira ndarishikane. Imana ishimwe cyane. Imana ngo yari yiteze ko yisaba kuba umuntu atinyitse umuntu atunze umuntu akomeye igitangaza. Raba nka w'Imana kubwira ati nsaba ikintu ushaka ndabira nawe uzi n'ibirarano ufise by'inzara n'ibirarano by'agasuzuguro waciyemwo uvuga uti Imana ngira igihangange kugira abantu bose bambonye bantinye jewe uwo busenze nabi. Salomo ngo asenga avuga ngo mpubwenge ngo yumve Imana ngo yumve ngo asenze neza. Aravuga ati Salomo kunsabye ubwenge gusa isenga twashusheho akaburungu ntagire ikintu usaba. Reka ndakubwira ubwenge ntibwigera bwigendana nabijya bindi utansavye ndabiguha. Cyane guha ubutunzi ndaguhe n'icyubahiro ati wewe mu bami bose bariho n'abazoza inyuma yawe nta numwe azogira umugisha no gukomera gusumba wewe uzokwamura nimero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Salomo Imana imuha ubwenge kugezaho n'abansi biwe bagera ahantu bagacanganyikirwa kuko ibyo yavuga byose
byabasigamo akabaza. Salomo yari muto mugabo ngo yaca umugani, abatama babandi ba rukoti bamaze kunama bayiciye kera ngo bakumva uwo mugani ni mushasha, kandi ngo bakumva urimo ubundi bwenge. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Salomo aca imigani 3,500 3,500 3,000 n'imigani 5 hejuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imuha ubwenge bwo kuririmba. Salomo aririmba birahebuza, yandika indirimbo 1000 zirenga 3,000 ahubwo. Imana ishimwe cyane. Amen. Salomo aba umutunzi. Noneho umugabo icamutungishije sikindi ngo amajambo n'ivyumviro byamuvamo byaragugwa. Mwari mubizi abantu barava iwabo bagapakira nk'uko abantu bipakiza indege ngaho. Imana ishimwe cyane. Ngo atake n'ikintu bagiye gusuma, ngo bagiye kumviriza ngo ijambo ryova mu kanwa ka Salomo ngo kugira ngo bazorigarukane iwabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ariko aravuga gusa, abantu baratonda bumviza amajambo y'ubwenge ava muri Salomo, kuko Salomo yari afise ubwenge bwo kuvumbura utuntu abantu batigeze bavumbura. Imana ishimwe cyane. Ibipfu bakabona umenga ntibimeze neza, ibyo ariko aravuga ntibyumvikana, muga abantu baje kugerageza icyo avuze bagasanga ni ikintu gikomeye cyane. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Imana ntiyamuha ibyo gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iramubwira ngo ikindi, isezerano ndaguhaye ngo niwagendera mu nzira zanje. Amen. Niwitondera amabwirizwa yanje, niwitondera ibyagezwe byanje, nzoguha kugira gute? Nzoguha kuramba. Nzoguha kuramba. Ujya no kuramba rero bitangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Salomo rero abo umuntu akomeye kuri utuntu yavuga ngo twaba mu ubwenge bwinshi. Abandi bami bakava mu bihugu iwabo ngo bakaja kumurana iminsi na Salomo, abatagiye ngo bakaha amaburuse abanyeshuri babo batigenda hariya muze murumvize ibyo Salomo avuga gusa mwandika muzobizana, tuzi ko tuzobikura mu kintu. Imana ishimwe cyane. Ibihugu bikariha amafrais de mission atabindi bagiye kuzanamo, ngo bagiye batumye abantu gusa tigenda mwicaraho Salomo ari. Bivyo avuga muze murandika, nimwabizana tuzi yuko bizoteza imbere ni wacu, kuko yari umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu aba umugende uvomerera abandi, akavomerera ubwonko bw'abandi, ibyo utari wariyumviriye ko bishoboka, ibyo utari uzi ko byobaho, ibyo utari uzi ko bishobora kuzogutungisha, wabica ko minsi yose utazi agaciro kabyo, ugasanga umuntu arabigusobanuriye, byashika mu bwonko bwawe wabikora, ejo mu gitondo ubuzima bugahinduka. Imana idufashe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Burya ibintu byose abantu iyo udatahuye ikintu kigerageza, gisuzume. Imana ishimwe cyane. Tugasuzugura ikintu cyangwa uvuye ngo ico kintu si cyo mu gihe utaragisuzuma. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Mu gihe cy'imyiyamamazo mu 2020 genda kunda gukurikirana ibintu byose bibera mu isi cyane cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Ivyi wacu byo ndabikurikiranira hafi gose kugira ngo ejo ntihagire umuntu azompenda kandi nawe naguteza kuvyumvira. Imana ishimwe cyane. Uyu nyari cyubahiro ku butegetsi muri kampanye bavuga ijambo, kuko yavuze ngo agomba ko umunwa wose uronka ivyo kurya, sivyo? Ivyo ndazi ko mwabyumvise nawe. Hanyuma umufuko wose nawe ubike amafaranga, kugeza aho urumva ugiye muri Kameme no muri za Logique uca wumva umenga ibyo bintu bishoboka. Mugabo acarenzaho akantu aravuga ngo nzobereka ingene umuswi w'inkoko ushobora kuvyara inka. Aho habarandenduye ndapfa, ndavuga nti wapi. Madamu twari kumwe ndamurawe mu maso ndamukubita ugakokora ntisha aya ibintu ntabyo wapi. Umuswi wo vyara inkoko, wo vyara inka. Nuwindi mvugo uwagiye gutahuza bwa bwenge bwawe bufise aho bugera butari mwirindi hishurirwa. Imana ishimwe cyane. Ariko
ariko we yabivuga zingene bishoboka mu ishurirwa ryiwe. Amen. Turinda tuvaho vuga nti ibindi byose nabyumvise mugabo hari ikintu kimwe jewe ntemeye, kijya ntacyo nemeye jewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugahagara igihe kingumamo kimpagararamo kirampagama, ndavuga nti jewe nshobora kuba ntatahuye neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma kenge hagarutse umunsi umwe nja kuraba umugabo witwa Anastase. Imana ishimwe cyane. Sanga tunzi inkoko zitagira uko zingana ibihumbi amajana by'inkoko. Hanyuma ndamubaza afise n'amakuveze yo kuzura rino shengero. Ndamubaza ati guta tumuswi umwe ndawugurisha 5,000. 5,000 umuntu atabaga ngo arye. Igi naryo ni igihumbi. Ndavuga nti reka mpime ibi bintu. Cana mugurira imiswi igihumbi. Imiswi igihumbi. Ndagenda yubakira ahantu ndayigaburira, shiramwe umwungere w'inkoko bajya babahoga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Veterineri ndashira ngaho ibyo kurya nkagura. Imana ishimwe cyane. Za nkoko zirakura zitangura guta amagi. Mu magi yonyine zitayabiri ku munsi, za nkoko mu gihumbi haba harimo nk'amajana 8 zita. Amajana 2 tuvuye ko ari ibisuguru by'ibisake. Imana ishimwe cyane. Inkoko amajana 8 zitanguye guta zigatera rimwe ryose rigatamaga 2. Imana ishimwe cyane. Igi rimwe ari igihumbi ku munsi mba ndose amahiranganike. Mbwira ibyo biharuro nanga. Si miliyoni n'ibihumbi 600. Si ku munsi umwe. Ku kwezi nanga. Ni miliyoni 48. Cukuramwo aya waguze ndya. Uhembe veterineri, uhembe n'umunyezamu, ukuremwo nayo muti. Imana ishimwe cyane. N'imiburi buri wose garana ngahe. 30 ntizirimo. None gapazita ufise miliyoni 30 wogura inka zingahe? Wa muswi ntuvyaye inka. Rero ibyo mukuru w'igihugu yatabareye nivyo. Umuswi urashobora kuvyara inka. We gusa wiyumviye yuko ngira ngo ari inka yova mu nda y'inkoko ikayivyara kugitirigi. Siko bimeze. Ni ijambo ry'umwe ryo guhishurirwa yagomba kuvuga ati urashobora gutera imbere uhereye ku kantu gato ugasanga bijya bikuru urabitunze mugabo ucuvuga ngo sibyo. Abantu benshi nk'abarokore muri twebwe ngo yango byari bya politike. Si bya politike ni ibyawe. Imana ishimwe cyane. None je ko nabitse ubwe hari umuganga waje kuyanyaka. Heka amafaranga se kwanje narayahekenye. Hanyuma noneho na bya bikoko bimaze gukura. Imana ishimwe cyane. Nabyo nucubigurisha izindi baje kubijya inyama ubigurisha ngaha. None nko kwidandaza imaze guta inshuro zingahe nyinshi. Imana ishimwe cyane. Rero abantu bakwiye kuvyuma bakabimenya. Inkoko irashobora kuvyara inka, ahubwo ntivyara inka gusa, ivyara uruhongore n'impongore. Imana ishimwe cyane. Abavyumvise kare barimutse basanga zababanye nyinshi bajya gusaba amatongo iyo bazororeye iyo hiyo za buringa zahe. Mugabo wicaye ngaho bariko baravuga ati umusuru wavyara inkoko uteka. Ibyo sivyo ni vya politiki uzopfira. Gerageza ibyo bintu birabe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None ababikoze tugaruke kuri cya kivugo. Umunwa wabo nturya. Vuga cyane. Umunwa wabo nturya. Umufuko nta mafaranga arimo. None mushaka iki? Salomo ngo Imana imuha ubwenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana iki nico n'intumwa Pawulo aduhamagarira gukora. Imana ishimwe cyane. Nta mugisha uzokuza ko uri kinebwe, nta mugisha wo kuza ko usinzira amasaha 20. Imana ishimwe cyane ntibikunda. Nta mugisha ushobora kuza atacyuhereza amaboko. Ntibikunda. Pawulo aravuga ati abwira abanyekorinto. Imana ishimwe cyane
ngo ntitumere nk'aba bandi bamwe bageraho bacururisha ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ageze aho acururisha akadandaza ijambo ry'Imana, nta kindi kiba kimutumye kenshi n'ubukene buba burimo. Iyo umuntu akenye aca ateka n'imitwe. Imana ishimwe cyane. Aho kuja gukora ugatangura kubesha abantu ngo Imana yambwiye ngo mudaherukanye ataho mwabonaniye. Abantu bagatangura kurihisha amasengesho. Ubu komva handa basengeye murayamba. Hari amahera mumpa. Hekada. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe umwana w'umukobwa yaranterefonye ambwira ngo pasito neza ngo mvise umutwaro ntaho ngo nagomba mu nsengero. Yego n'umutwaro umeze gute? Ngo ya ngo ntabwo ndakubwira. None nsengera iki? Ngo yaye pasa ngo nukuri ngo nyihanganya ngo ngirira ubuntu ngo basi unsengere ngo sindakubwira. Ntimbwira ngo reka ntayo mfise amake ngo amafaranga. Amafaranga yiki? Ngo yubwira ngo ndaguhe ngo nsengere. Ntoya hari amafaranga nakwatse. Mugabo ntazanga mbwiye ati twebwe aho nagiye ngo bansengere umutwaro uko ugenda uremera ni kuduza tarifu. Barayamuriye amafaranga bamushira mu mutwaro akavuga ati utuwitegereje na $300 atarayo tidushira amavi hasi ntibikunda kubera kutamenya abantu bagaca batanga amafaranga. Amafaranga ekonomi ziwe zose baraziheza, wa mutwaro ntewe nishugwa. Noneho aza kumpamagara yibaza ngo nanje mpava ndamuha ibiciro byanje. Ndamubwira nti mwana nuko bimeze ati nuko bimeze nti waribwe wahuye n'abambuzi ariko amasengesho ntagugwa. Nico twahamagariwe kugira dusengera abantu. Imana ishimwe cyane. Ngo nivyo kapasito ntango waribwe warasahu. Abose abakozi b'Imana barago wahuye n'ababandi. Paulo rero yari yababonye n'igihe cyakera bariho. Yavuze ngo twebwe tidushobora kumera nk'ababandi badandarisha bacururisha ijambo ry'Imana. Ngo ahubwo mutwigire ko muturabireko ngo twebwe twaratama tugacumukura tugakoresha amaboko yacu ngo kandi mwaratubona twakora ijoro n'umurango ngo kugira turonke bidutunga. Murazi neza ko atabintu byagusa by'abandi twariye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana dusenge ariko ijambo rivuga ngo ikintu cyose cyashiriyeho umwanya wacu. Hariho umwanya wo gusenga, hari n'umwanya wo gukora. Itongo ryawe ntirirare ngo bari mu masengesho. Inka yawe ntipfe ngo wabuze umwanya wo kuja kuyiturutsa no kuyigaburira ngo bari mu masengesho. Uri kugahinga uragiye inka ntiwovuga mu ndimi ntizoza wozivuga. Uri urarima ukangaza ijuru rikaguteramisha ntiworima ahubwo utanaruha. Uririmba indirimbo z'amashimwe niwamara gusarura mwemu yera akaguhishurira ukavuga mu ndimi hanyuma rero ukazokwimbura. Imana ishimwe cyane. Va mu bintu byo gusinzirizwa n'ibintu byitwa iby'Imana kandi atari byo. Nimba udandaza reka kugurura isaha imwe abandi bugurura amasaha 20 ngo wari gusenga. Genda wugurure abakiriya batariko baraza senga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Reka gusiba ku kazi ngo wari mu masengesho. Wapi? Nubwo uri umwanditsi w'ibitabo urashobora kuvyandika wuzuye mpemu yera kuko nabanditse Bibiliya ngo bari buzuye mpemu yera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ibi bintu ngo by'ukwirirwa usenga gusa atacukora wimye akaryo Imana ukubona ikifatira ko ngiguhezagire. None irafatira kuki? Kwisengesho gusa atacyo wakoze. Isaka ngo arabiba
abiba mu gihugu, Imana iramuhezagira, ngo acika umutunzi, ngo ibandanye imuhezagira, nawe abandanye arakora iramuhezagira, iramuhezagira, ngo kugeza aho umutunzi rurangiranwa, kugeza aho abafilisiti bamugirira ishari. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana ziviwe. Ari umurongo uri mu gitabo cy'umusiguzi w'iyo cy'icumi, umurongo w'18, haravuga ngo ubute butuma inzu igira gute? Igira ibibondo, ngo kandi ubunebwe butuma inzu iva. Si ijambo ry'Imana iryo? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubunebwe businziririjwe mu byita amasengesho no kwerekwa no guhishurirwa. Nigeze gusengera ahantu usanga abaho bose barerekwa, bose abaho bose barahishurirwa, abaho bose baravugishwa. Ndabyitegereza bati uru rudubi rwitwa gwiki. Imana tubabarire cyane. Haleluya, Bwana ziviwe. Amen. Imana ishimwe. Umugabo arakavuga ngo nta kintu mubona harya, naho ni mu kirere. Kumva abantu weko ngo ndamubonye. Ubonye nde? Nkaho fora amaso nkara nije ko nasenze ejo ko ntabona ikintu na kimwe. Imana ishimwe cyane. Wundi ukumva araduse ngo weko najewe. Munyuma ati none mubonye iki? Ngo abamarayika ngo turababona, ngo abamarayika ngo bari ngaha ku ruzitiro rwacu. Ndabasomera umurongo wo mu Baheburayo. Abana b'Imana yabahinduye imiriro, abamarayika nabo ibahindura imiyaga. Umuyaga usa ngo iki? Ko muba muswaganya, umuyaga usa ngo iki? Bati wewe urapinga, wewe hapfa. Oya, ntitugatwagwe n'ibyitwa iminyenga y'ibintu byose ngo oya. Imana ishimwe cyane. Imana ni Imana y'amaprincipe. Nikora iki nanjye ndakora iki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni Imana ifise imirongo igenderaho, kandi nta buvugishwa bubaho, nta yerekwa ribaho, nta hishurirwa ribaho ritandukanye n'iki jambo ry'Imana rivuga. Ihishurirwa ryose rinyuranye na Bibiliya ni fake. Mose abwira ishengero, arababwira ngo rega Imana yanyu yamihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. None wowe uri gukora iki ngo guhezagira? Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana ziviwe. Uri gukora iki? Ufise amasezerano gusa, bakuvugishijwe ko kuzoba umutunzi, ure uraramye ntacyo gihereza iminwe, ngo mu gitondo kimwe ngo uzokumva ngo uri umugwiza atunga rihagaze. Mwijuru hari amafaranga bazokuzanira, hanyuma bagende banakuguririze konte. Mu gitondo usanga n'agakarenero sheke ku gitanda, bakubwira tufise miliyari 10 muri banki, Imana yazishizeyo ryasezerano ryuzuye. Murabasazi. Ibyo ntibizoshoboka. Imana tabarire cyane. Haleluya. Amen. Murabehu sinzi ibyari. Kandi byahera bigateba, abantu bagatangura kwita Imana umubeshi. Ngo Mana, ngo wari warabivuze, hanyuma ko yabivuze we wakoze iki? Yarabivuze ko ivyumviro idufise ko ni byiza, ni iby'amahoro, si iby'ibyago. Mugabo nawe uravuga ati kora, gira icyo ukoze. Imana ishimwe cyane. No munsi umurokore uramuhezagira mu 500, agacaca ku isoko kwa Siyoni, akagura imikeke nk'uranguye, agashira mu nzu akajya gahaga, ngo Imana ngo yamuhezagiye. Nta na kimwe. None
iyo mikeke izoba mu ndimi zingahe? Mu 500 harimo umutahe munini. Muga abantu muricaye gusa izozirarungika ibintu murye. Oya. Bantu b'Imana gira ubwenge. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Gira ikintu ukoze. Jewe ndaguheza genda kubivye mw'imbuto nawe yibibe yiteragira ahantu. Hamwe namara kuyiteragira ubwira Imana uti Imana ngibi ivyo nakoze bihezagire bihumugisha. Uzurabe yuko utazomutunze wahereye kuri senkese. Aba batunzi bose mubona bafise amakamyo n'ibipangu n'ibiki byose. Abenshi baza mutama hajya badanaje ivyema, abandi bagenza amagi mu ntoki bayabamenera mu gahanga. Mugabo baremera barakora uno munsi kugira bashikire usaba audience. Nawe ugomba kumera nkabo atacukoze. Ibyo umva byoshoboka. Indongozo cyangwa umuntu akwigishije ijambo akwereka inzira giruko. Reka Imana kuvumburira akantu k'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho kantu k'ubwenge umuntu akubwiye ugafatire kukore. Dufise ubwenge Imana. Eda dusaba Imana ubwenge bantu b'Imana. Saba Imana ubwenge pe. Umugabo arita umunyabwenge atagira nubwo kubana n'umugore we neza. Bahamagara abanyabwenge ugatondayo. Nubwo kubana n'umugore n'abana ntabwo ufise. Mugiye wahamagaye abantu b'abanyabwenge utondamo motife ngo wasomye ibitabo. N'ibyo bitabo Bwana asifiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dusaba Imana ubwenge. Icambere w'itanguro ry'ubwenge nukubaha Uhoraho. Umaze kubaha Uhoraho usonera ibyagezwe byayo ukabigenderamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Numvise kindi gihe nyecyo amakuru y'ugareka avuga ibintu by'ibizino. Mbewe ntitwari kumwe mu nama bo. Imana ishimwe cyane. Kera murazi yuko ibizino byarya abantu babakene gusa. Iwacu ikizino. Yo hari n'ibyitwa ngo bavyita ngo nsubizaho nkuye. Ari ngo kiriye ngo bishahige nakakuvugiramo ngo subizaho nkuye. Ngo nsubizaho nkuye. Bakabitinya ntibabirye. Imana tabarere cyane. Ariko baherutse kunyereka umugabo w'umutunzi. Imana ishimwe cyane. Yavumbuye akantu k'ubwenge kandi yaragahawe n'umukuru w'igihugu. Niwe hamumviye ariko abikora. Imana ishimwe cyane. Wewe Imana ishimwe cyane. Aca vumbura akantu k'ubwenge ati uwogerageza ikizinu nkacosa nka brochette. Muri mwebwe umuntu hajya brochette y'ikizinu. Muzi nuko zibaho. Imana ishimwe cyane. Arazotsa brochette y'ikizinu. Abantu ngo batangure kuyijya bumva iryoshe gusumba ifire, iryoshe gusumba ururimi n'ifrigo. Abantu barazijya bitangura wenyene. None ahantu yahereye yahageze igisagara ubu ni wasarukira abandi badanaza bose bahaba. N'abamutanze kudandaza. Akantu k'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Je mu isengero iwacu igituma barokore mwebwe mugoye kumva cyane. Tuzanye cyumviro haba n'umuntu raho muri Amerika arambwira ati jewe iyo association nzosha ndayijamwe munshiremo no gutarera nterere ngurire n'abandi. Twaboze tuti muri korale vision y'abakorale batagira ubwenge misi yose. Ivyifuzo byabo n'amasengesho yabo agarukira kuri uniforme gusa. Kubona uniforme gusa. Naho umukorera mugura uniforme akabona ati ijuru ryose ryakoraniye hamwe rirampezagira wapi. Noneho ibi biriko biravugwa by'iterambere. Turavuga tuti none muri korali
twese twogira association, mukagira association, Imana ishimwe cyane, mukagira base nka koperative, sivyo yikorare gusa, umuntu wese akinjiranamwo ubukwavu butanu, si benshi, mugaca murondera ingene mu bworora, abakozi bakava muri mwebwe nyene, ibintu bigatungana neza, mu misi ngahe mu mezi angahe mwamuvuze amafaranga arageze kuri konti, barahuma biterera hejuru ngo amen 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 amen, ntije nzoterera, nzotanguza y'amajana 5 nzobugura, ndabagurira ubukwavu bw'ibihumbi 500 ni bungahe? Ni Toyota yose. Imana ishimwe cyane. Haba umuntu araho muri Amerika nawe iyo ari muri vacances zo gusengera iwacu aravuga ati nanjye nzoshashira nk'amadolari amajana ngahe, ati noneho dutangura. Hanyuma rero turarindira ko umukuru wa kora azovuga ati burya twitunganije bimeze uku turabura. Mugabo birirwa mu masengesho basenga bati igitare cyacitse umurya, uniforme tuzambaye 2, ico duhiya 3. Mugabo iyo batangura ico gihe babigura uniforme, ibitare bo kwigurira no kwisohokana bakaryoherwa bakamererwa neza. Mugabo baracyahumirije barindire ko Imana izana imijya y'ibitari, Imana izana uniforme n'ibitambara nko kumenga mu ijuru hariyo atelier de couture. Ntazo bacamwirirwa mugora pasitore ngo urabona iki? Mwana tubaborere cyane. Haleluya. Ababitanguye hakiri kare, Imana ishimwe cyane. Muze mugende hari umuntu numvise ariko batanga ko akarorero yitwa ngo Jado wo mu Gasekebuye, numuje Imana ishimwe cyane. Yumvise akamu hakiri kare ka bujya bukwavu, ubu ngo ku kwezi afise roveni y'inyungu imiliyoni 5. Umwana w'umuhungu, Imana ishimwe cyane, 5 miliyoni. 5 miliyoni jewe ndakora, Imana ishimwe cyane. Madame arakora twoyahembwaye. Igituma abazungu baturoze kwigisha abana bacu ko bazoronka imishahara, ariko ababo babigisha kudahembwa ahubwo ko baja muri business. Nico gituma nayo turonse yose turayarya kuko ukwezi hazoza yandi. Ariko umuzungu aronse faranga avuga ati nubwo umpembye nzogukorera umwaka ugira 2 naye nzoba ndi boss. Abarika creya icyo azoshaje gukora nabo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Abantu mugomba mugatungire mu bintu biri bitangaza, hera kuri ico gitoya ukore, hanyuma wishuza Imana uti mpa wamugisha rero. Dafa passe twayiko turavugana n'undi muntu nyene kuri ibi nyene numva aravuga ngo ariko vraiment urabona abantu twize ha turagoye, dufise ibiharuro bimwe bikikamanze ukuntu. Imana ishimwe cyane. Ngo urumva ngo development y'igihugu ngo uvuga ngo vraiment ngo agakwavu ngo nibyo c'est impossible. Hanyuma ndamubaza ndakubazaga nawe ni naka uramuzi? Ati ndamuzi. Yari umutunzi ameze gute? Ati niba ari uwa mbere hari iwacu, byabizu byose bikase ku isoko byose urabibone byari byane. Ati gwiwe nta bikamyo aho rubona n'ubu haracyari ibisigarira byabyo byake tindabibona. None amateka yiwe urabize ingene byagenze. Kuri kusuzura gakwavu ujya atanguriye kuki? Yatangiye kudandaza ikoroboyi. Mwe murazi ikoroboyi abanyagisagara? Ntajyo muzi, itadowa ntajyo mwome. Yagenda ashwiragira ahantu hose, bataye twatugopo tumwe tuva mu isaradini, utu tuvamwo korone befu, atoragura akagenda akadutobora, agashira agafuniko hejuru, agacashiramo akantu hagahuzu, hanyuma agenda agashiramwo akantu kutuzutu. Imana ishimwe cyane. Agacagenda mu isoko akirirwa tunye arindiriye abantu baza kumubaza wikoroboyi nangahe. Yagugwa ngahe gamoto? Ikoroboyi yagugwa baheraga ubusa. Imana ishimwe cyane. None yadanaje amakoroboyi, avamwo agura amakamyo, yubaka amazu, abana arabigisha, amatongo y'abantu arabimura arayagura. Ubu n'abana be bose n'abatunzi yahereye ku ikoroboyi. None nawe uri kuravuga ngo avec le lapin ngo vraiment que c'est impossible kubera umutwe wawe hugaye. Imana ishimwe cyane. Ariko woja kubaza nk'ujya ari mu Gaseke yabitanguye yinjiza 5 miliyoni ku kwezi,
yokubwira ati tuye bete nubwo uvuga ngo usa diplome. Imana rero idufashe itwugurure mu bwonko. Imana idufashe cyane. Haleluya. Twirirwa twaririmba ngo turi mitwe ntituzobe imirizo tuzobe imitwe yego mezawa ubwo rurimbo rukaryoha, ariko warondera wowe nyene uhejeje kuririmba ahantu we uri umutwe ukahabura. None uri umutwe amajana mu bworozi nturimwo, mu burimyi nturimwo, mu rudandaza nturimwo, no muri siporo bisaba kwiruka nturimwo. None uri umutwe amajana. Ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuzoba umutwe ntituzoba umurizo. Sawa ryarabivuze. None witegereje wewe uri umutwe hehe ko muri byose wisanga ku murizo uri mu binyuma uraririmba uyicuritse? Iyo ndirimbo ntiwicurukuru ukavuga uti ijambo ry'Imana ryavuze ko nzoba umutwe ariko ndi umurizo kubera ndekigaba. Uririmba uko ririmba uko none ko twemeza ko uri umutwe kandi tukubona ku murizo uri nyuma no kuza gusenga. Aya bise we yasabye umuntu none ushitse ngaho tugengura umutwe. Uri umutwe he? Mu butunzi nturimwo nturi umutwe, mu bwenge nturimwo nturi umutwe, uri nyuma. Bantu tuba twiyumvira ijambo ry'Imana rivuze ugiyumvire guti none je ko ryavuze ko nzoba umutwe ndamuba bigenze gute? Uwo mutwe ndawuba gute? Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Nakabuze nawe ukwiye gutahana uriki muri ibi bintu bibiri hagati y'umutwe n'umurizo uriki. Eske nikosa ry'Imana yavuze ko uzoba umutwe? Nikosa ryayo? Nikosa ry'indongozi itakubarira yuja? Nikosa ryande? Ni ryawe. Uno munsi wogomba woba umutwe kuko bitangura uyu munsi. Abantu baguheruka ku murizo bagusa bagasanga ugeze ku mavi uraduze ku bibero mu minsi mike bakubona ikuragera ku ikiriza bati irega sigare hana bandi itete uri umutwe nawe. Imana shimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Isaka ngo arabiba muri icyo gihugu, ngo amaze kubiba Imana imuha umugisha ngo yimbura ibirenze ibyo yabivye inshuro 100. None iyo atabiba yimbura ibyo akuye ntaho. Bwana sifiwe. Bakozi b'Imana bene data turi kumwe. Ijambo ry'Imana Yesu yarabivuze neza ati harahiriwe abaryumva ariko bakongera bagira gute? Bakarikora. Kuryumva gusa waryumvise kera n'ayandi uhora uyumva ariko kurishira mu ngiro nico gituma uwitwa umuhigwe Imana ihavuga ko nakuhiriwe. Nta musambaye n'umwe asambana atigeze yumva ko gusambana ari icyaha, yarabyumvise. Nta n'umwicanyi yica uwundi kubera azi ngo nuko azi ko kwica atari icyaha, arabizi ko ari icyaha. Rero ko warabyumvise gusa ariko ntukoreshe ijambo ry'Imana ryakubwiye, ntacyo bitandukaniye ko n'urya wundi yabyumvise nk'uko wawe mugabo no kuza gusenga adasenga, muri abapagani gusa. Wana intambara zo kuvuga ati ijambo raginjiza mu bikorwa gute? Amen. Haleluya. Ukava hano wigiriye inama kavuga uti jewe ngomba gukora iki kintu, ukagikora. Umaze kugikora rero gikorana ubwenge, nibamara kubushiramwe pfukama senga Imana bibwira uti Imana ibyo wavuze ijambo ryawe narishize mu bikorwa, ahasigaye nahawe hezagira. Mugabo kuryama nka marumote ugasinzira itiro ridacika ngo nuko wasomye mu ijambo ry'Imana ngo abikundi bahera mu itiro uzopfirayo.
uzopfirayo tu. Amen. Tushobora kuronka icyubahiro, tushobora kuronka ubutunzi, tushobora kuronka iteka muri sosiyete mu gihe atacumaze. Abantu mu kubaha bafite icyo baraba. Imana ishimwe cyane. Tuzogenda wambaye utunyebete n'uturato tw'udukurano twatobotse. Kera baraho dukurira ibirato gasanga tukuriwe n'abantu dusumbya n'ibirenge. Imana ishimwe cyane. Ugatsindagira mu rurenge urone ibirenge byatevye ruguru navyo ntibiratugirira nabi. Imana ishimwe cyane. Kubera wambaye kitagukwiye n'ingende cihinduka. Kubera kiba kirimo kirakurya. Imana ni ngorane. Imana ishimwe cyane. Ntushobora kuba wambara intirano, wambara ibikurano, waca mu bakene ugacuvuga ngo nuko ngo naye ngo ndi umwana w'Imana ngo nanye ngo ni mu nyubahe wapi. Kugira abantu bakubahe ntibigusaba uburebure, ntibigusaba n'ubunini, ntibigusaba n'amashuri menshi, ikintu bigusaba n'ikintu kimwe gusa. Bapfe kumenya ko ufise amafaranga. Bapfe kumenya ko ufise amafaranga. Ushaka uri mugufi uhure n'abarebare. Muhukuramutsa bari yaranja buname murehe. Kandi utamubwiye ngo kubera iki? Hari ikintu gituma bakubaha ufise. Nico Imana rigomba ko dutunga rero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kukironka rero ni gukora. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana asifiwe. Tugira umwanya wo gusenga. Tugira umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Tugira umwanya wo kuja mu bikorwa biteza imbere imiryango yacu. Ivyo ni wabigira gutyo uzoba wujuje ivy'Imana igusaba. Imana ishimwe cyane. Ariko ni wakora kimwe ukareka ikindi, hazoba hari ikintu minsi yose cyama kizibira umugisha w'Imana kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Pawulo aravuga ati muturabire ko twebwe twavuga ubutumwa ariko tugatama tugakora ijoro n'umurango. Nta muntu numwe twe turira ibintu byiwe kubusa, kuko muri bya bikorwa twakora Imana yaraduhezagira tukaronka amafaranga. Ndabibutse ko Pawulo mu mavuga butumwa yiwe yakoze, Pawulo yagiye kuvuga ubutumwa inshuro 3 gusa ntiyarengeje. Kandi abandi bamaye we yagiye 3. Ubundi mwanya bari kujisha amahema yana yajanye ku isoko kuyadandaza, yamara kuzingira inoti ku mufuko. Imana ishimwe cyane. Amwe akayafashisha abakene, ayandi akayagaburiramwe abashonje, ayasigaye yari impamba yo kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Nico gituma agenda akavuga ubutumwa imyaka 2 atagarutse. Yari imenya harara, akimenya mu vyajya, akimenya muri déplacement. Imana ishimwe cyane. Nta muntu numwe yigeze arira ikintu na kimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko uno munsi hariho umuntu wotumira kuvuga ubutumwa bwiza, yasubira inyuma utamugaburiye akagendera kuvuma, ni wamutumira rya kabiri ntazogaruke. Bari habo. Ariko Pawulo ntawe yigeze agoza ikintu na kimwe, kuko yari afise ubutumwa buri equilibre, bugizwe n'ibikorwa, bugizwe no gusenga no kugenda kuvuga ubutumwa. Cyo gituma yakoroka iponto, akaja Pamfiliya, akaja Itaruso, akaja ahantu hose umwe ngo yavuye yagiye akwiragiza ubutumwa bwiza. Akazogaruka imyaka 2 iheze, agarutse kuja gusubira ku kazi kugira ngo arondere yani mafaranga yo gusubirayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero abantu b'Imana ntidusigara inyuma ngo tugume turirimba ngo turi mitwe kandi turi mirizo. Uyu murindi w'iterambere turiko turajamwe. Imana ishimwe cyane. Isi y'umunsi nta mpuwe igifise. Nimba uribaza ngo nakazokwimbura guheko ntazopfa guhaye. Hoya, kera abantu barashira mu bisimba ati gemurira naka nejeje. Ni nahezo kugemurira. Kuva isombe zitanguye kugurwa, hari umuntu aragemurira uwundi. Kera isombe nta muntu yazigura. Nta n'uwasabanye neza kuzamura. Aho yasanga umurima w'imyumbati hose yaramura akigira, kandi yasanga wanazamuye akagushimira ngo bagiriye neza imyumbati yiwe. Kuva ziguzwa amafaranga, hari umuntu aragemurira uwundi. Wapi? Kera hari umuntu yarara ubusa ngo yaronse ifu yabuze imboga ku mubanyi we imisoma iri inyuma y'urugo. Kera agenda akamura imisoma,
hanyuma akitekera imboga. Mugabo no munsi byose ni faranga, ni faranga. Kuvuga ngo uzosenga amasengesho ngo ugire userutse mu bantu, Imana guha ishusho iteye ikigongwe bose bagirira impuhwe, iyo shusho ntayizoguha. Uzovuga ati sonza, nari nakubwiye yuko uteza gukora ntiwakora. Mu byo ugomba kumenya mu bihimba bigize umubiri, burya Imana mu kurema umuntu hari ukuntu yabigenjeje. Umubiri w'umuntu umeze nk'igihugu kirimo demokarasi, tigishobora kuburamo imigambwe ya opposition. No ku muntu niko bimeze rero. Nubwo wosenga gute, hama hari ibihimba by'iyopoza biri muri opposition ku masengesho. Ntiwosenga ngo uce ubwira ngo estoma ngo uno munsi ngo urabona ngo twasenze cyane, umushishi tuvuga ati ibyo ni ibyawe, wewe senga niwaheza jewe umpindya. Utazironse ntimubana irakugirira nabi. Kandi Imana yikuremanye izi neza ko estoma itazumva amasengesho, uzoyigaburira yuzuye guha amahoro. Kuko uzuraba inda kenshi n'ukuremera iremera iri gusa, mugabo iyo yuzuye ingazi uzururuka zitanu ukazururukira rimwe. Mugabo iri gusa urakonyera kujya ku musiba ntibikunda. Rero umushishito ugomba kuronka ibyo urya, nturya amasengesho, ntiwerekwa, ntiwuzuzwa, ntiwubwira ngo wari kurondera kujya mu ijuru uvuga ati iby'ijuru ni ibyawe ntizuba turi kumwe, jewe uzonsiga ino, je tukiri kumwe ngaburira mpage gusa. Imana ibahezagire cyane. Rero bantu b'Imana, Imana ibahezagire. Narangije, ariko iri jambo nagomba ko muginovura mubyumve neza. Amaboko yawe yabwire uti wa maboko, amaboko ntamagwa n'ibikogwa, amagwa n'urunyo. Urunyo rwo ni rumara amaboko, ariko ibikogwa ntibyo yamara. Gira icyo ukoze, abana bawe babeho neza, urugo rwawe rwubahe rugira iteka. Ejo niwaseruka mu bantu uririmbe ya ndirimbo cyangwa usoma uti turi umutwe ntituri umurizo, mugabo wiravye nawe urabona ko utari umutwe, na urabibona ko utari umutwe. Kandi ntibyanse ngo nuko Imana yavuze ko bitoshoboka, byanse kubera ijambo ry'Imana waryumvise ukariheza mu bwonko bwawe rikankahugera mu mutima wawe. Iyo urishira mu mutima ijambo rico ricika ubuzima ukarikora. Hari umuntu w'umunyabwenge cyane yitwa Musronge, muri bamwe baja mu bigendajuru byo ariya ku kwezi, Imana ishimwe cyane. Niwe yagiye ubwa mbere mu citwa Apollo 11. Hanyuma raravuyeyo abanyamakuru asanga bamurindiriye kugira ababwira amakuru y'ingene ihigendajuru byagenze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma baramubaza bati Musronge, ku bintu umaze gukura, umaze kuvumbura by'ubuhanga umaze kugerako, nikihe ubona gikomeye wakoze? Bo bari bazi ko aca babwira Apollo 11 avuyemo. Arababwira ngo mu bintu nashoboye kuvumbura ngakora gushika uno munsi ari byo bya mbere, kandi baza ko bizoguma ari bya mbere, ngo n'umunsi nshobora gukura Yesu Kristo mu vyiyumviro byanje ngo nkamushikana mu mutima. Ati ico kintu umunsi gikunda niho nabonye ko mvumbuye ikintu gikomeye gusumba ibindi byose. Rero abantu benshi kura ijambo ry'Imana mu mutwe, rimanure mu mutima. Mu mutima niho hatera amaraso uja mu mubiri. Ijambo ry'Imana gushwiragire muri cike ubuzima, uryumve wongere urikore, ibisigaye Imana izokora ivyayo. Imana ibahezagire cyane.